Bakunzi ba Isaac TV birangiye Bruce Melody yinjiye mu gasho. Amakuru dukesha bagenzi biwacu bari kubakurikiranira hafi kino gikorwa cyangwa se inoburanwa rya Toussaint hamwe na Bruce Melody mu kwishuzwa amafaranga atari make angana ni dolari 200 ni miliyoni 630 z'amarundi. Nkuko twagiye turabashikiza ku makuru atandukanye muri iri joro ryose tuko turabwira kubijanye updates za Bruce Melody hajya kuri PGP. Birangiye rero Bruce Melody abitswe indani ashizwe mu gasho. Bagenzi biwacu w'ikinyamakuru Jimbere Magazine bagerageje kurondera umuvugizi w'igipolisi aho yashoboye kuvuga ati nta giteramo canke ikiganiro kubanditse n'amesha makuru canke ibiteramo yari yimirije muri inondwi mu mpera z'inondwi bizoba kuko Bruce Melody yagirizwa kwiba amafaranga hakoreshejwe ikieri cyangwa se escroquerie. Ibi rero twagiye turabigaruka ko cyane ku ma video twagiye turabashikiriza aho hasi. Isaac TV twari twanabivuze yuko twari twamaze kuronka amakuru ariko aravugwa hirya nino yuko bino biteramo bishobora guhagarikwa, bishobora kutaba. Ushaka kwibaza uruhombo uko rungana rugiye kuba muri bino biteramo. Abagwiza tunga batandukanye bagiye barashira amafaranga yabo muri biteramo. Abafana b'umuziki muri rusangi bagiye baritegura canke se abari bamaze kureserva amatike yabo cyane mukaba muzi yuko biteramo giteramo kimwe kacari kuzoba itariki zibiri z'ukwezi itariki zibiri z'ukwezi n'itariki zitatu z'ukwezi ari biteramo giteramo cyari kuzobera kuri Zion Beach ni giteramo ubona neza yuko ari giteramo cyari kuzohagararamo cyari kuzoba VVIP idasanzwe aho hari amatable miliyoni 3 yari yamaze gufatwa. Mbega abafans bari biteguriye kuronka umunezero kwa Bruce Melody bigegenda gute amafaranga yabo kumbura agiye gusubizwa canke bigiye kugenda gute ca kiganiro gicari cyateguwe neza kubanditse n'amesha makuru naco nyene cyahagaritswe nkuko twababwiye yuko yari kiganiro kubanditse n'amesha makuru cha Bruce Melody cyari kuzo itariki 31 nticabaye ariko kandi baca bacunguruza yuko kizoba ije mu gatondo. Nuko rero byose byarangiye Bruce Melody afunzwe nkuko twariko turabakurikirana hafi ino nkuru. Bruce Melody kuno mwanya rero arafunzwe n'ibiteramo byose binahagaritswe. Nuko rero abarinzi batandukanye basana bagiye baratanga pole kwa Bruce Melody ku byamushikiye uhereye kwa Big Farious we yanditse ati pole sana bro nta kidahita wihangane. Nuko rero na Natasha yari yagize cyakoze kugira akore nguvu ziwe akoresha inguvu ziwe zidasanzwe kugira Bruce Melody amererwe neza ariko urabona ko byarangiye byanse abagiye barakora ico bagize ico bakoze kugira Bruce Melody arekugwe bose urabona ko byarangiye byanse. Reka turindire turabe aho bigiye guherera. Bruce Melody azore kugwa arishayo no mafaranga canke se ibiteramo bigiye kunguruzwa ku yandi masango canke bizorangira Bruce Melody asubiye mu Rwanda atagiteramo akoze ngahe Burundi. Ibi navyo nari nabivuze ko abagiye kubigiriramo inyungu rero ngaha bamwe wanashima nabagi barategura iteramo ku matariki amwe na Bruce Melody harimo Mr Champagne aho nawe nyine arafise igiteramo kuri Pastor Comedian ari ku munsi wa gatandatu kuri Pastor Comedian nawe nyine arategura igiteramo ciwe. Ubona yuko yari yarababazwe wanashima no kuba harateguye ikindi giteramo cundi muririmbyi w'umushitsi wanashima we yavuze ati aranamwemera ariko ntivyamuguye neza kubona harateguye ikindi giteramo mu matariki igiteramo ciwe. Ni twibaze yuko umwe mu bagiye kuvyungukiramo rero Mr Champagne agiye kuvyungukiramwo canke se abihomberemwo kuko twese ico turi ngaha ico tubereye ngaha nk'abamenyesha makuru tuzobikurikiranira hafi turabiko bigenza. Bruce Melody n'abanyarwanda umuryango w'abanyarwanda muri rusangi tubihanganishe kuko n'amatohoza abananyakogwa kuri igikorwa c'amafaranga yariwe atararihwa muri rusangi. Gice ushikirije kuri commentaire
utubwire wewe nka wewe uvyakiriye gute ifungwa rya Bruce Melody mu rusangi uryakiriye gute. Ni Isaac TV cheni twa Isaac Classic update zose nanye nuzisanga 24 hours amasaha 28 Isaac TV.